13 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2021 inama nshingamateka yarakoraniye mu Kigobe kugira ngo bemeze integuro y'ibwirizwa rishinga amategeko agenga uruja n'uruza rw'abarundi n'abanyamahanga. Umutumire adasanzwe akaba yari umushikiranganje w'intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere rusangi Gervais Ndirakobuca. Mwijambo ryiwe yamenyesheje imvo nyamukuru yatumye iri tegeko riza mu nama nshingamateka ko ari ukubera iri hasanzwe ari irya kera, kuvuga rimaze imyaka 30, gutyo ko rikwiriye kubanza gutosorwa. Iri tegeko nk'uko nabivuze mu rurimi rw'igifaransa, murabona yuko iki gisata amategeko akigenga arayakera, aheze imyaka 30. Niryo tegeko twariko turagira ko nk'uko nabishikirije, kandi nimbe mwanabibonye mwabonye ko ari dekirerwa. Ari dekirerwa rero no kuvuga yuko ntiyigeze ica imbere y'abatobona bene gihugu. Nico gituma rero igisata nk'iki kiraba bene gihugu kikaraba binjira mu gihugu, nibaza ko ari ikintu cihuta cyane kugira mwebwe nyene mwashizwe imbere n'abene gihugu, mwebwe nyene mubanze mutosora igisata nk'iki, mubone itegeko rigenga uruja n'uruza mu gihugu cacu uko rimeze nuko ryotumbera kugira abene gihugu bose boroherezwe. Niyo ntumbero nyamukuru. Iyindi ntumbero nyamukuru nuko mwabonye yuko hariho amategeko abiri agenda asekana mu gushira mu ngiro. Hamwe bakavuga yuko ishirwa mu ngira ry'itegeko bijaho par ordonnance, irindi naryo rikavuga yuko bijaho par décret. Ni muri iyo ntumbero rero twavuze tuti kwayo igisata kimwe catwagwa mu bushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu, ibindi ugasanga biri mu gipolisi. Twavuze tuti reka tubishire hamwe haba itegeko rimwe, hama iryo tegeko rimwe rero rize rivuga ibijanye n'uruja n'uruza mu gihugu cacu. Ku bibazo yabajijwe n'abashingamateka yagarutse ku bijanye no kwabirana, aho yamenyesheje ko iyo umurundi yabiranye n'umunyamahanga ko uwo munyamahanga aronka ubwene gihugu igihe yabisabye. Iwacu turafise itegeko rigenga nationalité y'u Burundi. Turafise umurundi iyo yabiranye n'umunyamahanga uko bigenda barabivugamwo ko uwo munyamahanga aronka nationalité yabisavye. Nayo impunzi ziri mu Burundi ngo zirakwiye kumenya ko ziri munsi y'ubutegetsi z'ubujejwe intwaro yaho ziherereye. Twaratanze amategeko akwiye yuko abajejwe intwaro bakorana cyane n'abarongoye amakambi. Abarongoye amakambi barazi neza yuko ajya amakambi barongoye atari ikomine mu yindi, n'ahubwo ari ubutaka bwa komine. Uno munsi ba musitanteri barafite amategeko akwiye yuko ibibera mu nkambi byose babimenya. Nibaza ko ibi byose ari byo bitoca bituma ururuza n'uruza rw'impunzi rugabanuka, hanyuma umuntu akamenya iyo impunzi ivuye igiye mu biki. Nibaza ko bizoca bifasha n'abarundi bari hanze nabo bakenera kuronka murekarengane mu gihe zo bajanye zitaye ikiringo, basabwa kwishikira kugira ngo bitume banibuka igihugu cyabibarutse. Itegeko ntiryaje rivuga ukuntu abantu baronka les passports, mugabo twebwe tuvuga tuti kujya umuntu mu kuronka karanga muntu abanza gushika kuri komine. Nitwumva ukuntu umuntu yoba ari hanze agacandika ikete ari hanze ngo ni muntu yikiri passport. Tuvuga tuti ko ari urupapuro rufise akamaro, kandi akamaro kadasanzwe. Uwari hanze pasiporo yiwe yaheze naze ashiki Burundi asabe yindi ambone deforme, kuko ikibazo aho kiri kuri zi dokima uko usanga umuntu uko yagiye amaze guhinduka. Iyo akiri mutarakura amaze gukura n'arasaza, ifuti irahinduka
imaje y'umuntu irahinduka. Nico gituma tuvuga tuti naze ayishike ngaha yisabe bayimuhe, hama ashitse ngaha bayimuhe ayisaba ari hari mugabo ntayironka ari ya distance. Ibi tubivuga kubera binafasha no kwiyumvamo cya gihugu ciwe. Kubera iki atwara passport azi kwizohera après 5 ans ntiyipange wenyene ngo planifiye ati après 4 ans nzosubira i Burundi nze kurondera document de voyage. Ni ho hazamwo nabimwe tuvuga vyo gukunda igihugu ciwe. Tworangiza tubamenyesha ko iryo tegeko yemejwe ku bice 100% n'abashinga amateka bari bitavye iryo koraniro.